Ubushikiranganji rero bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubushikiranganji bw'ubutunzi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mategeko arikomokako, bashinze ibi bikurikira: arahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 5,000 uwo wese yitumye umwanda mutoyi canke mukuru ahatari mu bibanza vyabigenewe, canke ataye ibipapuro, ibitekezo vya plastike canke iyindi myanda, canke aciriye mu bibanza bihuriramwo abantu benshi canke mu miduga yunguruza abantu. Iryo hadabu nyene riratangishwa abantu barekuriye amazi bakoresheje canke amazi yo mu gikoni, mu miserege no mu bibanza bigenewe abantu benshi. Ahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 50,000 uwo wese yimbiye amazirantoke, ashize imicafu, ibisigarira vy'ivyuma, ibinjanja hamwe n'ivyabomowe, canke arekuriye amazi yo mu kazu ka sugumwe, ibigirisi vy'amavuta y'imoteri, ataye ibikoko vyapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migende canke mw'ibarabara rigenewe bose, canke akabita mu matongo y'abantu canke amatongo ya leta, mu bisagara, ku nkengera z'inzuzi, mu bidengeri vy'inzuzi, mu biyaga canke no mu bitanga vy'amazi. Arahanishwa ihadabu ry'amafaranga 100,000 vy'amarundi uwo wese akoresha ibibanza bihuriramwo abantu benshi nk'ubunywero, uburiro, ubutambiro, ibibanza vyo gusengeramwo, amasoko, amavuriro adafise utuzu twasugumwe tubereye. Uwo wese afise canke aba mwitongo riri kwibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku no kubungabunga inkombe zaryo, inkombe zibarabara. Atabigize ahanishwa ihadabu y'amarundi 50,000 mu gisagara canke 2,000 ahatari mu bisagara. Mu mahinguriro, mu bigo bikorerwamwo imyuga canke inyubako z'ubudandaji no mu micungararo yavyo hategerezwa kugirirwa isuku. Birabujijwe gusuka imicafu n'amazi yakoreshejwe arimwo ibisigarira vy'imyanda mu gahinga canke mu nzuzi, mu biyaga no mu bidengeri vy'amazi. Ni kuvuga abo bantu b'amahinguriro bapfuye aho uko bataye imicafu bahanishwa ihadabu y'500 vy'amarundi. Arahanishwa ihadabu y'100 ry'amarundi uwo wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramwo abantu benshi canke atumuriye ku bandi umwotsi w'itabi. Abajejwe isuku n'abajejwe intwaro bashinzwe gutaburira ibitansi uwo wese arenze kuri aya mategeko, nawe akaba afise ikiringo c'imisi 5 kugira ngo arihe iyo hadabu. Atarishe iryo hadabu arihishwa hiyongerako 2% ku munsi gushika azoshobore kuyariha ayo bamuciriye. Ababijejwe bavugwa muri iyi ngingo barafata ivyangombwa vy'uwo muntu ahawe igitansi cyo kuriha gushika azorihe niho bazomusubiza ivyangombwa vyiwe. Aha harimo karangamuntu na passport n'ibindi. Amahadabu ategekanijwe n'iri tegeko nshikiranganji rusangi ashigwa kw'ikonte icishwa ku mafaranga yinjira mu kigo c'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi yuguruwe mu mabanki atandukanye. Ingingo zose zahora ziteye kubiri n'iri tegeko zirafuswe. Iri tegeko ritangura gukurikizwa kuva umunsi ryatewe ku mukono, ni ukuvuga itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2025. Ikibazo c'isuku kiraraje isinga igihugu kandi twagihagurukiye, kandi turi kumwe twese tuzogwanya ibiza byose biterwa n'isuku rike. Abajejwe intwaro bazoronka izi nyandiko kugira ngo bagire ico bisunga mu guca amahadabu
ntihagire uwo barenganya kuko amahadabu murumvise yuko yanditse. Twitwararike rero gukora isuku, murazi ko dufise n'amikoro make, ntibirirwe baraduca amande kubera twakoze ayo makosa yose mwumvise.